mu makuru ategekanya ko ikirere kizoba kimeze kuri wa gatandatu igenekerezo rya 2023 Kigarama mwaka wa 2023 mu gitondo hitezwe ikirere kirimo izuba n'ibicu bike bike mu ntara zose z'igihugu cacu. Ahazoba hakanye kurusha handi ni mu ntara za Kayanza, Ngozi, Muramvya, Gitega, Ruyigi na Mwaro aho ipimo bizoba biri kuri dogere Celsius 14. Ku muhingamo hitezwe imvura mu ntara zose z'igihugu cacu. Mu ntara zo mu buraruko hakazocamwo n'ibihe vy'izuba. Ahazorangwa ubushuhe kurusha handi ni mu ntara ya Cibitoke aho ipimo bizoba biri kuri dogere Celsius 30. Ejo mu gitondo izuba rizoseruka igihe cy'isaha 11:52 zo mu gitondo rirenge igihe cy'isaha 12:13 zo ku mugoroba. Amakuru atekanye ikirere agarukiye ngaha mwayateguriwe n'ikigo ca Ijebu kijejwe ivy'ibirere nayo Nadia Ndayizenjena yabashikirije mwakoze kuyakurikira.